Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibyo umushingamateka Gatorwasa yashikirije, aho yavuze ko atazigera yishikana mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nk'uko bariko barabimusaba, kandi akaba yahaye ubutumwa bukomeye cyane umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho yamwagirije ko ari wamusamburiye seneri kandi akamwagiriza ibindi bintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba, ariko akarangiza amuha ubutumwa buhambaye cyane, aho yamubwiye ko atazigera yishikana muri CNDD-FDD kandi akanamubwira ko byanze bikunze azaharanira demokarasi kugeza igihugu c'u Burundi kikuye ku ntwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi, aho umushingamateka Gatorwasa yemeza ko ubu ibibazo n'ingorane abarundi barimwo uno munsi bituruka ku ntwaro mbi iri ngaha mu gihugu c'u Burundi, intwaro ya CNDD-FDD, intwaro ishaka kugumya iboheye amaboko imugongo, ariko akavuga ko agiye gukora ibintu bihambaye cyane kugeza yikuyeho iyo ntwaro. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi ndetse n'amabanga akomeye cyane umushingamateka Gatorwasa yahishuye kuri CNDD-FDD. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'ubutunzi, aho benshi bemeza ko igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba, benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye kuva agishika ku butegetsi ibintu byayangaye gusumba, aho benshi babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco yafashije, akaba ariyo mpamvu abarundi isinzi yaba bari mu gihugu c'u Burundi, yaba bari hanze y'igihugu, yaba amashirahamwe yigenga ndetse na Kiliziya Katolike ndetse n'ibimenyesha makuru bitandukanye, bikaba biriko birasaba abarundi guhaguruka bakikuraho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi ndetse n'amakosa akomeye cyane ari gukorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko byagera ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bikaza ari agahebuzo. Aya n'andi yose tutababwiye mu mpfunyapfunya z'aya makuru yose mugiye kuyakurikira mu idonido. Ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, utegerezwa gukanda kuri sabone niba utarakandaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ntarota yishikana muri CNDD-FDD, azobandanya aharanira ukuri na demokarasi. Agatorwasa niko avuga, akavuga ko atazigera yishikana muri CNDD-FDD. Umushingamateka Gatorwasa yahora arongoye umugambwe seneri avuga ko atarota yishikana mu mugambwe CNDD-FDD naho yasamburiwe umugambwe wiwe seneri, ko azobandanya aharanira ukuri na demokarasi. Rwasa akaba amenyesha kandi ko ategerezwa kuzokwitabira amatora ya 2025 uko azoba atunganijwe kose. Ibi yabishikirije ejo ku munsi w'Imana mu gihe yari umutumire mu kiganiro agahaze categuwe na Fokode, aho yavuze amajambo akomeye cyane kandi yerekana ko byanze bikunze agomba kurwana mpaka atsinze CNDD-FDD uko byagenda kose. Mu kiganiro agahaze catunganijwe n'ishirahamwe Fokode kikaremeshwa na Gilbert Niyonkuru akora kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, Agatorwasa yavuze ko umugambwe CNDD-FDD wamye ushaka kwihariza urubuga rwa politike wonyine mu kwaka kwemera ko hari iyindi migambwe ishobora guhinganwa nawo mu matora yimirije imbere. Rwasa gato yagize ati kuva kera ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva bugitangura ntibwigeze bwemera ko hari abandi bantu bogira ijambo mu Burundi.
ibi ndabivuga nishimikije ibyabaye muri iriya myaka baraje baradutera mu za Cibitoke turarwana turabanesha, barasubira baradutera muri za Bubanza bigenda uko nyine. Ibyo babikora kubera ibyo barimwo na Buyoya. Muri 2009 gushika 2010 muribuka bazana Nyakuri muri feneri, ico gihe barakwankiye gukora inama rukokoma kuko bari bafise abo bashaka gushiraho mu nyuma yaho baranka ko ntashobora kwitwa umufeneri. Uyu munsi rero ibiriko biraba ni bya bindi byamyeho byo kudashaka iyindi migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD. Rero ibyabaye muri seneri urongoye umugambwe CFD yari yabivuze ko ntegerezwa kuba umugenzi canke inshuti y'umugambwe CNDD-FDD, nimba twaraharaniye bimwe atari uko bizomba ko nabyo nzobibona. Niko nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo yatangaje, aho yavuze ko agatorwasa atishikanye muri CNDD-FDD bazamuca umutwe. Mu gihe yishura ku kibazo c'umumenyeshamakuru cico agiye gukora mu gihe yaswe umugambwe wiwe seneri nimba azokwitabira amatora nk'uwigenga canke akifatanya n'iyindi migambwe canke akishikana mu mugambwe CNDD-FDD, agatorwasa yagize ati: sindota nishikana mu mugambwe CNDD-FDD kuko njewe ntakwirikira amaronko, mparanira ko ukuri na demokarasi, ko haba ubwigenge ku Barundi bose, kandi uko amatora ya 2025 azoba atunganijwe kose ntegerezwa kuzoyitabira byanze bikunze, imbaraga zose nzazikoresha ariko nyitabire amaze mpangane n'abadede. Agatorwasa niwe yahora arongoye umugambwe seneri imbere yuko Nestor Girikushaka ashikirijwe uburongozi bw'umugambwe seneri n'umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Martino Niteretse bidakurikije amategeko, ariko bikaboneka byose ko biri mu ntumbero yo kwaka umugambwe umushingamateka agatorwasa, kuko biboneka neza ko ataco CNDD-FDD itakoze kugira ngo imufute ku butaka bw'u Burundi, ariko Imana ikagumya gukinga. Murazi ko yagiye ategurirwa n'urupfu, ariko Imana ikamurinda n'ubu ngubu akaba akiraha, kandi akaba avuga ko agiye guhangana mpaka atsinze, kuko abona neza ko Burundi bwinjiye mu manga ikomeye cyane kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD. Ibyo umushingamateka agatorwasa avuga bihurizaho n'abepiskopi gatolike mu Burundi, aho bavuga ko mu gihugu cy'u Burundi hari intwaro ishaka kwihariza ibya politike byonyine igakumira indi migambwe itavuga rumwe nayo. Hari abipfuza kugarukana intwaro y'umugambwe umwe mu Burundi. Abepiskopi gatolike mu Burundi. Inama nkuru y'abepiskopi gatolika mu Burundi imenyesha ko hari ibimenyetso byerekana ko hariho umurwi w'abantu bifuza kugarukana intwaro ishingiye ku mugambwe umwe mu Burundi, kandi ibyo akaba ari byo byamye bikwega akaga mu Burundi. Ibi bikaba byashikirijwe n'inama nkuru y'abepiskopi katolike mu Burundi mu itangazo basohoye kuri uyu w'Imana twaraye turangije, aho bavuze ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushaka kwihariza demokarasi mu Burundi bugafuta iyindi migambwe. Muri iryo tangazo inama nkuru y'abepiskopi katolike mu Burundi barajwe inshinga nuko hari umurwi w'abantu bifuza kugarukana intwaro ishingiye ku mugambwe umwe mu Burundi, kandi ari byo byagiye bikwega akaga mu gihugu cy'u Burundi. Patiri Agato Agahungu yasomye iryo tangazo muri Katedrali Regina Mundi Bujumbura, yagize ati: turazi ibyagiye bishikira igihugu cacu muri kahise bivuye ku gatima ko gukumirana no kwikwegera ko ubutegetsi bwose n'ubu tugumana umwitwarariko, kuko hibonekeza ibimenyetso by'uko hariho abifuza intwaro yo kutagarukana ku ndinganizo ishingiye ku mugambwe umwe. Birakenewe rero ko hatsimbatazwa intwaro iha ikibanza imigambwe yose harimo n'iyidahuje ibyumviro n'uri ku butegetsi, kugira abantu bashobore gutunganya inama no gushikiriza ibyumviro byabo mu bwigenge. Aho niho twoba turiko kwitegurira amatora twimirije neza, aho niho twoba turiko kwitegurira amatora twimirije neza cyane. Muri iryo tangazo kandi inama nkuru y'abepiskopi katolike irajwe ishinga nuko akazi gatangwa mu Burundi, aho akazi gasigaye gatangwa hatisunzwe ubumenyi,
umuntu afise ariko hakisungwa umuhate cyangwa se ngo hisungwe umuhate w'umuntu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ibyo bigaheza bikazana ingaruka ku butunzi bw'igihugu, aho usanga hibonekeza ubusuma no kunyonora amatungo ya leta, maze leta igahemba ibinebwe bidashoboye kugira icyo bimarira igihugu. Ibi abepiskopi bo mu Burundi babishikirije inyuma y'aho abarundi batari bake bari mu mwiheburo ukomeye cyane, kubera ko babona ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamaze gukwega ibara mu gihugu cy'u Burundi, kandi bakaba babona neza ko ataho igihugu cy'u Burundi gishobora gushika mu gihe gitwarwa n'intwaro ya CNDD-FDD bivanye n'amakosa akomeye cyane ariko araba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi biriko biraba mu gihe igisata c'ubutunzi cyifashe nabi cyane, aho ubu nta gitoro kikiboneka mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye akura bunyoni yavuze ko agiye kucyifatira mu minwe, ariko kuva yagifata mu minwe igitoro cyagiye cyabura kurusumba uko byari bimeze mu myaka ya mbere. Buraruko bushira buseruko ubukene bw'igitoro igisata c'amagara y'abantu kiriko kirakorwako cane kubera ibura ry'igitoro. Ubukene bw'isubiriza bw'ibitoro bwo mu bwoko bw'amazutu rirakora cane cane ku gisata c'amagara y'abantu mu ntara z'uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Uburere bw'ubuvuzi bwose ni ibitaro byo mu ntara za Kayanza, Ngozi, Muyinga na Kirundo ubu birafise iyo ngorane iri no mu bisata byose by'ubuzima. Ukugenzura ibikorwa ntibikiba neza kandi ku mwanya. Za rusehabaniha ziguma zihagaze mu bituro byazo bivuye ku bukene bw'ibitoro. Ingaruka ibitaro birapfisha abantu benshi bivuga ko byokijije bikanabura kandi umwuka wo guhereza abarwayi kuko baba babuze uburyo ki babunguruza. Abaganga ntaco bagishoboye. Turi mu mwiheburo ukomeye cyane, turahebuye bivuye ku bukene bw'ibitoro. Ibikorwa byo gutabara imbabare byaragabanutse keretse abibaruka. Izindi ndembe zirihozwa mu gihe izo usanga ari abarembejwe n'indwara ya malariya. Niko bivugwa n'umuganga wo ku bitaro bya Muyinga yavuganye na SOS Media Burundi. Abana benshi barapfa kandi bashitse mu gisata c'indembe cacu badushikira natwe turi mu bihe bidasanzwe by'ubukene bw'ibitoro byo kwiyunguruza. Niko uwo muganga abandanya avuga. Mu ntara ya Kirundo ntibakivura indembe nk'uko bitomorwa n'abajejwe za rusehabaniha. Haraheze hafi indwi atandembe twakiriye n'abakenyezi bagira ingorane bariko baribaruka. Amakomine yegereye inzuzi arimwo abagwayi ba malariya benshi kubera imyuzurira. Turamaze gutabazwa tubwirwa ko amavuriro matoya yarengewe n'abagwayi cane cane barembejwe na malariya. Niko umuforomo yemeje. Aha ku bitaro bya Kirundo turafise ubwoba ko hashobora kwaduka ingwara ifatiye ku isuku rike, kuko icikagurika y'isubiriza ry'umuyaga nkuba rituma ibintu by'unyuka cane cane mu buruhukiro bw'ibitaro ahari icumba gikanye gishirwamwo ibiziga. Turamaze kumenyera izi ngorane z'ubukene bw'amazutu. Amashini yacu arazima, ibiziga bikanuka gushika mu gice kigwariyemwo abana. Niko umuforomo agaragaza umubabaro kandi akavuga ko leta ataco iriko irabikoraho. Intwaro ntaco ikora. Mu gihe igitoro kiriho ku masitasiyo atandukanye, intwaro irashinga igitigiri c'amaritiro y'ibitoro ataco amaze ku bitaro no ku burere bw'ubuvuzi. Birababaje cane. Intwaro n'igipolisi barohereza ibikorwa byabo hamwe n'amakamyo y'abadandaza baha ibiturire abajejwe ayo masitasiyo ari muri ako karere. Ku gihe c'umukuru w'igihugu Nkurunziza yapfuye muri Ruheshi 2020 ntiwabona amagorwa nk'aya. Turicwa n'inzara. Ubukene bw'igitoro bukora ku bantu bose. Habaye isanganya dufata ipikipiki kandi tubona ko dushobora kugira impanuka nyinshi kandi tukariha amafaranga menshi mu kunguruza abakomeretse. Niko umwe mu banyagihugu yidoga. Bamwe mu banyagihugu baridogera intwaro ya CNDD-FDD. Turabura imbarutso n'abatuja imbere, ahandi no kwisanga mwibarabara. Na twebwe abapolisi turiteguye.
niko umwe mu bapolisi atashatse ko amazina yiwe amenyekana avuga. Ibura ry'ibitoro mu Burundi bumaze imyaka irenga 3 rigakurikirwa n'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa. Ibyo kena ry'ibitoro rikora ku buzima bw'igihugu bwose. Igisagara ca Bujumbura ahari abajejwe intwaro benshi kikaba gikorwako cane gusumba ibindi. Abategetsi b'u Burundi bari bahisemwo kuza barahenda abanyagihugu ngo hari ikibazo c'amakamyo atakwiye kugira hazanwe igitoro gikwiye kivanwa ku kivuko ca Dar es Salaam muri Tanzania. Bahisemwo kudasubira kuvuga ku bitoro ahubwo baricecekera. Ubwo Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parisemo, indongozi z'u Burundi zitegerezwa kwemera ico kibazo c'ubutunzi hatumwe ko inama rukokoma kuri ico kibazo. Abasesenguzi bo mu Burundi na mvamakungu bakemeraza ko imvo nyamukuru ari ibura ry'amafaranga mvamakungu ritarigera ritorerwa umuti mu gihugu c'u Burundi, ariko abarundi batari bake bakaba bavuga ko babuze imbarutso kugira ngo baje mu mabarabara bikureho iyi ntwaro y'agacinyizo, iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro ya CNDD-FDD imaze igihe kinini ibabeshejeho mu buzima bugoranye cane, aho abarundi bariko baricwa mu mihingo y'igihugu, ugasanga n'abatishwe n'abategetsi bariko baricwa n'ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, nko kubura ubuvuzi buhagije cyangwa se bukwiriye kubera ibura ry'ibitoro ndetse n'ibindi byinshi bya nkenerwa bigumya bibura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ico usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, kanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.